urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5 acavuga ngo turamurenganije acafata babantu nyene twahana arajana kwa nyishuro mukuru w'igihugu ngo bagira basubiye kubaramutsa mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no channel ya YouTube ya ICTV. Turabaramukije mwese aho muri hirya no atandukanye, tuba tuzi ko murindiriye ko tubashikiriza bishasha ku nkuru ziba zivugwa iyo bizivugwa muri politike mu mutekano biba vyagiye bigarukwa ko mu binyamakuru. Inkuru dukesha amasoko yacu atandukanye yo mu mugambwe CNDD FDD, amasoko yacu yegereye ubutegetsi ndetse n'andi masoko atandukanye ari mu banywanyi bacu badukurikira baduha makuru munsi ku yundi. Mwese rero turabahaye kaze mwari no sango ryano makuru tugira tugaruke ku nkuru abatari bake bagize iminsi batubaza munsi ku yundi. Turakira ma message abaza kuri General Alengiyome Bunyoni uyu yahoze hari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, akaba ari n'umwe mu bihangange vya CNDD FDD vyari bikomeye cyane uno munsi ariko araca mu bihe bitoroshe. Duheruka kubaha inkuru za Bunyoni tubabwira ko umuryango wiwe wankiwe kwinjira mu cumba General Alengiyome Bunyoni agwariyemwo mu bitaro vy'Igitega. Tunababwira kandi ukuntu hari umugwi w'abahinga b'abaganga barungitswe bakuwe mu bitaro bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Tubabwira abo bahinga bavuye ku bitaro Roi Karede, tubabwira bavuye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, tubabwira n'abaganga bavuye mu bitaro Kira Hospital, n'abaganga b'abahinga bakomeye mu gihugu c'u Burundi kubera ko Bunyoni ameze nabi cyane. Abo baganga bakaba baranatanze raporo ko Bunyoni adashobora kuvurirwa mu Burundi ngo akire, ngo nayo atajanywe hanze iyo ngwara irashobora kumuhitana. Tubabwira ko hari itegeko ryavuye hejuru, amatwa dusumiranga iryo tegeko ryoba ryaratanzwe inyuma yaho abajenero bakoze inama idasanzwe yo kuraba ikibazo ca General Alengiyome Bunyoni. Mu kwiga ico kibazo ca Bunyoni harabaye kutumvikana, bamwe bati Bunyoni n'umunyororo nta burenganzira afise bwo kurenga imbebe z'igihugu, nubwo agwaye ariko aracara umunyororo ari kuvuzwa, ariko na mayandi mategeko agenga abandi banyororo nawe nyene aramwega ayo mategeko, kandi Bunyoni ngo akaba ari we adashobora kuyarenga kuko ngo si umuntu w'igihangange canke w'igitangaza nkuko byanavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo. Ati uwo Bunyoni mwirirwa muvuga ngo niwe yishe ibintu, ati niwe afise ubutunzi bw'igihugu apfuye naho. Ivyo rero vyose yabivuze mu gihe hariko haravugwa icuka kiri hagati y'ivyo bihangange. Sivyo tugira tugaruke ko twagira tubibutse cyane ku nkuru twaheruka kubashikiriza aho vyari bishikiye ndetse n'ivyo ariko biraba kuri General Alengiyome Bunyoni. Inyuma yaho tubahaye iyo nkuru rero ubutegetsi nabwo murazi ko butaba bwicaye cyane cyane abakozi biperereza bama bumviriza ivyo dukora ndetse bakanakurikira amakuru dutanga. Abo bakozi biperereza nabo ntibatora itiro mu gihe babona ko amakuru bagerageje kunyegeza ariko araja hanze. Haciye haba ikintu gikomeye cyane kidasanzwe kwibohero ku bitaro vy'Igitega, aho communication yose baciye bayikatinga. Abo bakozi biperereza ndetse n'itegeko ryavuye hejuru baciye bakatinga communication yose yashobora gutuma umuntu ashobora kuronka amakuru. Murazi ko twababwira ko Bunyoni aremvye ari mu vyuma bimufasha guhema, tukababwira ko ari muri soins intensifs aho bashira abagwayi batagishobora, bari kukuka kanyuma aho baba ariko barakurikiranwa n'abaganga b'inzobere kandi bagakurikiranwa umuntu utakuyundi. No munsi turiko turavugana niko Bunyoni akiri muri ico cumba, ariko kuba kurikiranira hagufi bavuga ko Bunyoni atakiri umuntu. Ariko inkuru nshasha tuzanye nyuma yaho iryo tegeko ritanzwe, yoba abaganga bose baratswe ibikoresho byabo byose bishobora gutuma batanga amakuru, ndetse ngo hari na bamwe mu baganga nabo bameze nk'abugaraniwe muri ico cumba Bunyoni agwariyemwo kubera ko bikeka ko Bunyoni abo baganga uko baja mu bandi bakaja muhiri wabo bakaja kuganira nabo mu muryango baca batanga amakuru y'ukungene Bunyoni ameze, burya amakuru agaca aja habona. Bamwe rero mu baryango bakaba bemeza ko bamwe muri abo baganga bakaba bemeza ko Bunyoni ata muntu n'umwe muri impande ashobora kwemererwa kugira ico afata nk'ifoto canke ndetse n'ikindi kintu cyaco cyose, kubera ko ivyo batabona ko vyatanga umusaruro bipfuza. Baciye bahitamwo gufata abo baganga, bamwe bakaba batarekuriwe gusohoka ibitaro baravura Bunyoni ariko bakaguma ngaho. Imiryango yabo nabo irabagendera nkuko bikorwa kuri Bunyoni,
ngo kubera ko uko baja hanze niko baja kumena amabanga. Abo baganga rero nabo ntibarikuriye kuja mu miryango yabo. Amatwi adusumira ngo nuko abo baganga nabo batanguye kugumuka bakavuga ko kuba ari abaganga bitavuze ko ivyo vya politike canke ivyo bunyonazira bataja kuvyivangamwo, kubona naho imiryango yabo ibagenderaho bariko baravurira Bunyoni nabo bagafatwa nk'abapfungwa, bakaba batarekuriwe kuyaga ivyerekeye Bunyoni canke bakavugana. Abapolisi, igiciro c'abapolisi n'abakozi b'iperereza babahagaze hejuru bumviriza ivyo bavuga. Ibi vyose rero ni ibintu bibabaje cane kandi biteye agahinda. Inkuru idasanzwe rero ni ibyabaye kwigenekerezo rya 25 no kuvuga kuwa gatandatu. Ivyo vyabaye agahomera munwa, aho umwana wa General Alengiyome Bunyoni, Darlene Bunyoni, yishikiye kuraba se wiwe hagaca haduka induru. Benshi bakavuga ko ibara riguye, Darlene Bunyoni yarakoze ibidasanzwe. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko nivyo tugira tubashikirize muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Ariko imbere yuko tubandanya, katubanze twumvirize kano kantu Reveriyano Ndikuriyo yavuze. Abenshi no munsi barakumva bakavuga bati aho Ndikuriyo niyo bari umwe mu bariko baratuma Bunyoni agumizwa mu bitaro vy'Igitega, kandi abaganga baratanze raporo yerekana ko adashobora kuvurirwa mu Burundi ngakire. Ivyo rero Reveriyano Ndikuriyo n'umugore wa Perezida Ndayishimiye ngo ntibavyerekwa, ntibemera ko Bunyoni ashobora gusohoka imbibe z'igihugu nubwo amategeko nayo atabimurekurira. Ariko hari bari basemereye bati uwo muntu akabagwa mu ntoke muzoba muhuye n'ikibazo gikomeye cyane. Amajambo ya Reveriyano Ndikuriyo avuga ati Bunyoni si umuntu apfuye naho umuhero wocushika kwisi. Hariho abantu batinya kuvuga ivyo gupfa. Aya majambo atangaje Reveriyano Ndikuriyo yakoresheje muri 2025 ntivyatevye mu minsi mike nawe hinjiye ibitaro. Hamara rero iminsi yarataye ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko vyinshi cyane, bamwe bavuga ko hari n'abamuhaye ishano, bamwe banavuga ko uko Bunyoni yankwa ni nako Reveriyano Ndikuriyo yankwa, ariko uko Reveriyano Ndikuriyo yanka Bunyoni niko abayoboke ba Bunyoni nabo bamwanka cyane. Mu gihe rero Bunyoni nawe avugwa ko ariko araca mu bihe bitoroshe, bamwe bavuga ko atakiri umuntu asa n'uwamaze gupfa. Bamwe rero bemeza ko yoba ageze aho Reveriyano Ndikuriyo yageze ari muri ivyo bihe. Hakaba hari amajambo abategetsi bavuga, umuntu agasigara yibaza ico ba carabashikiye. Ni kenshi rero bibagira ko bakira abantu nk'abandi, ariko mu myaka yahera na Bunyoni niwo mubwiye ibibazo by'abanyororo, ibibazo by'akarenganyo gakorerwa abandi, niyo kwibajije ko ari we azobicamwo ukuraho. Bunyoni muri buki gihe yavuga ko ibohero atari robine wugurura amazi agaca asohoka. Bariko baramubaza ku bantu baheze iminyororo yabo ariko bakagumizwa mu munyororo. Bunyoni rero yishuye ko ibohero atari irobine y'amazi wugurura amazi agaca asohoka bukongera kugara. Bityo rero Bunyoni ayo majambo yavuze yo gushinyaguriza abanyororo no munsi nubwo ariko araca mu bihe bitoroshe, hari bamwe bariko barakoresha bakavuga bati nawe nta ciza yipfuriza umunyororo nagumemwo aronka ico cigwa nanapfiramwo azosanga uwo yakoreye, kuko buri umwe wese kwisi azobazwa ico yakoreye. Tubanze twumve Reveriyano Ndikuriyo gatoya ano majambo yavuze. None Bunyoni si umuntu mbe nimba uby'ubutunzi ari buyoboye yari afise iki cyo hungabanya ubutunzi, mbega none kari umuntu apfuye naho. Hari abantu bakunda ku ibatinya kuvuga ijambo gupfa. Umuntu uvuze ko ari we bituru nako apfuye naho twasa umuhero wocu ushika kwisi. Yagira uvuga ngo naka ngo ariko sinzi ikintu yavuze ngo mugame sende FDD ngetra bavuze ati musanzwe twe mu mugambwe twegafungwa mu mugambwe tubizi twe mu mugambwe nagonda babwire kubera ngaha turi mu bwabanga n'abandi bose bavyumve. Mu bisanzwe indani iwacu mu mugambwe mu bisanzwe cyane umusoda mugabo impande haba hariho n'abagumyabanga bandi. Ndazi ikosa rya mbere yakoze mu mugambwe ni kugomba kuvugira abo twahanye. Vuga mu mugambwe indani Bujumbura bari ngaha abantu b'umuhiri wiwe twarabahanye kubera batakurije intumbero y'umugambi. Tubahanye asaba kubavugira baca barunguruza n'urubanza barushikana muserukizi bukuru. Je namubwira urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5. Acavuga ngo turamurenganije
acafata babantu nyene twahana abajana kwa yinshuro mukuru w'igihugu ngo bagira abakuru abakuru b'indani kubera uri umukuru hari ujeje ntandase hari ibintu by'indani haje impande mugaje ndababwira abagumyabanga bo mu gisagara abagumyabanga bo mu buserukizi bukuru nibujya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja mu busi ikindi hejuru cyo turabandanya kumva rero ntangore zirimo atezuriwe hari cyo kongerako sha nimba amaboko abiri ariyo yorima ubu Burundi bwose nimba amaboko abiri dufise miliyoni 25 z'amaboko 30 hafi ko amaboko ni kugwiza kabiri umuntu bakavuga yuko amaboko yazashe umunyamanga w'umugambi muri commune Makamba ariyo yohindura ibintu je n'abazungu nageze kubabwira turi ndi Londres ni ivyo bintu munze n'abapolisi amajana abiri mukaguma kwarutisha abapolisi biwacu mu 200 gitwemera nta muntu umwe n'abantu babiri bovuga ngo iki nico batariho naho cyagiye bavuga ngo abapolisi amajana abiri ngo bazoze mu Burundi bafise inkoho ndavuga ati none bazoza bafise inkoho bazosumba biwacu twaranyinyanye nyende ngo yange ngo kukuntu ngo mwanka tuti none si iki gihugu muje gukora yiki kumuza gutera akajagari gusa uraza abakinya bari ngaha abasoda mu ndamagungu bari ngaha Makamba uraza akajagari batetse sinebura amatari urazi mu mwijoro aho nabafatira sinabegeranya nk'abantu bari Bujumbura bariko batera akajagari muri makartie ngaha urumva rero nimuvuge ngo ingi ca Bunyoni ngo aco cyofasha mu butunzi bw'igihugu kubera amaboko abiri ntiyorusha amaboko 1,26,30 Guyo Reveriano Ndekuriyo arabakuriye inkoni ku gishitsi abahora biyumvira ko Bunyoni azorekugwa abo babisaba ndabagumyabanga b'imbere bamufitiye urukundo rukomeye cyane bipfuza ko yorekugwa kuko nawe caramuvunye nkuko nabo ba Reveriano Ndekuriyo cabavunye ariko Ndekuriyo avuze inyanduruko y'ipfungwa rya General Ngiyome Bunyoni akavuga ukuntu Bunyoni yagombye kwishira hejuru akagomba gushira abantu bo muhiriwe akaja kubasabira ibibanza bikomeye wanye n'icubahiro mukuru w'igihugu vyose mwabikurikiye ibi rero biremeza bimwe twababwira ko Bunyoni byo kuvuga ngazojanwa hanze kuvugwa nkuko raporo y'abaganga bavyemeje gose abakuzi ba Bunyoni mwovyibagira ntibikunda Reveriano Ndikuriyo nawe yamaze kubabwira ko Bunyoni atari umuntu w'igitangaza kubera ko amaboko abiri yonyene ntazori mu Burundi bwose bisiguye ko ahari canka dahari ntaco bizokwica nico gituma rero Bunyoni yavuze ati Ndikuriyo yavuze ati ntavyo kurekura Bunyoni arico gituma n'umuryango wiwe n'abariko baramukurikirana nabo basa n'abariko barahura n'ivyo bihano kubera ko kuva ku baganga bariko baramukurikirana nta numwe ashobora kuvugana nabo mu muryango wiwe ndetse nabo baganga ubwabo bameze nk'abantu bugaranye mu bitaro bararonka imfungurwa bakaronkaho uburaro ndetse ibindi byose bigakorerwa mu bitaro uza kubagendera nawe aje kubasura nawe aca akurikirwa n'abakozi b'iperereza kumviriza ivyo bababwira ivyo rero bikogwa kubera ko iperereza rirashavuzwa cyane no kubona hari amakuru riba ryagize ibinyegezwa kaja habona bakumva turiko turayavuga ngaha ku ma YouTube ndetse no kuzindi mbuga zitandukanye dusemerera dusaba ko Bunyoni yojanwa kuvugwa bakagaruka gapfungwa ariko hakumwicira mw'iryo bohero ivyo byose rero ni ibibazo bikomeye cyane rimwe mu soko ryacu biri kurikiranira hagufi biriko birabera ngaho nubwo twabwiye ko communication ituma tumanako ngaho ryose aho Bunyoni agwariye nta muntu numwe ari kuri kwagera nta numwe arashobora gutanga makuru ariko hari umwe akora mu bitaro vy'Igitega yashoboye kumenya amakuru y'ivyahabereye ari nawe yatwandikiye aduha ubutumwa buvuga ku byashikiye umukobwa wa General Ngiyome Bunyoni Darlene Bunyoni yateje intambara zikomeye abapolisi baca baramufata bamugaranira ahantu vy'akanya gatoya kubera ko babona yihinduye umusazi kandi bakabona ko atakindi bari bumukorere urumva barihebuye ibintu byose babikora nk'abariko bariyahura uyo rero Darlene Bunyoni yaje kugendera se wiwe kwigenekerezo rya 25 mu kuvuga wa gatandatu aho yagomvye kwinjira mu cumba Bunyoni agwariyemwo abakozi b'iperereza n'abapolisi bacungereye ico cumba bararahira bararengwa ko adashobora gukubita ijisho se wiwe Darlene Bunyoni nawe ati nimba mwamwishi navyo nimunyereke ikiziga ciwe ntahe ndazi ko mwamuhejeje ati ntabwo urekuriye kwinjira hano iso arahari kandi ni muzima egaragwaye ariko
byo kuvuga ko yapfuye vyihoze nta muntu ari kuriyo kwinjira ngaha. Darlene Bunyoni n'agashavu kenshi cyane, murazi ko abana b'abategetsi akenshi babiyumva ko ari abantu bakomeye, atangura gushwana n'abapolisi. Abapolisi nabo nta kindi bakoze no guca bamufata bakamushira ahantu. Inyuma rero amaze kugabanya ayo manyama yose yarafise, abapolisi baciye bamubwira ko yotaha agataha kubera ko ise wiwe nta wundi muntu arekuriwe kumubona si uretse ganga bariko baramukurikirana, uwundi wese ntaco bavugana kubera ko Bunyoni ntavuga, Bunyoni ntashobora kumenya umugendeye ninde. Nico gituma rero ngo abapolisi bamubwiye ko nubundi kuja kumuraba hagwariye ntaco vyomufasha, ngo nukurindira gushika igihe bazobemerera kwemera kuja kuraba se wabo. Darlene Bunyoni rero yakoze ibintu bidasanzwe, haca haduka kajagari, ariko kubera ko aho hantu agwariye atabantu benshi bahagera, Darlene Bunyoni babimenye inyuma yuko babona yasohotse asa n'umuntu avuye kugwanya abapolisi. Kandi Darlene Bunyoni nawe akaba ari umwe mu bantu bikekwa ko boba batanga amakuru ibiriko birashikira se wiwe kugira atabarizwe. Muribuka ko Bunyoni afatwa, hari bamwe mu muryango wiwe bagiye kwandikira Pacifique Ninazwe bamusaba bati dutabarize uwacu agiye kwicwa. Pacifique Ninazwe nawe aja ku marezo sosio arasemerera. Bunyoni bamara kumenya ko ivyo vyamenyekanye, ubutegetsi bukaba bwaravuze ko kwica Bunyoni byamaze kumenyekana bishobora guteza skandal komeye mu gihugu. Ngivyo rero ivya Bunyoni, Darlene Bunyoni mu gahinda gakomeye yateje ingwano, ariko abapolisi baca baramukumira. Ibintu nivyoroshe, ntawe uzi ngo Bunyoni arahema canke ntahema. Abaganga nabo bari bameze nk'abugaranye mu bitaro, imiryango yabo nayo ija kubareba, ariko ntiyirekurigwe kuba shobora kubaganiriza ibindi kubera ko baba bari kumwe n'abapolisi ndetse n'abakozi b'iperereza. Ivyo rero akaba ariho bishitse no mwanya tubabwira ko ibintu bitoroshe gose habe na gatoya. Mu minsi iheze mugenzanje Salvatore yarabahaye inkuru y'ukuntu hari abasirikare bariko barategura yegere imigumuko, mu gihe bamwe bahawe igihano cyo kuzunguruka igihugu cose n'amaguru. Ni mu Burundi honyine umusirikare ashobora guhabwa igihano kimeze ukuraho. Abasirikare kuberisha vuba bafise ni agashahara kabo bariko barasaba, ubajije aca habwa ibihano bimeze gutyo. Babo akarero bamaze kurakara cyane mu gisirikare, ibintu ntivyifashe neza. Turansakanya turaza kubashikiriza bishasha witara kuri kivyo nkuru, ashobora kuja munsi y'ino nkuru turiko turabashikiriza. Karaba inkuru twashizeho imazeho iminsi mikeya, ni inkuru ivuga ko abasirikare bagumutse, ivuga abasirikare b'u Burundi bahawe igihano cyo kuzunguruka igihugu n'amaguru bagumutse. Iyo nkuru yakozwe na Majenzanje Salvatore, murashobora kuja kuyumva maze tukaza gusangira izindi nkuru tuza kubashikiriza kuri abo basirikare. Ivya Bunyoni rero nuko bimeze, fyonda kuri subscribe turonka amakuru mashasha duca tuyagushikiriza ukamenya ibigezweho. Ababandanya kuduha amakuru namwebwe turabateye intege, nubwo biba bitoroshe cane ko usanga abakozi b'iperereza barondera umuntu wese ashobora gutanga amakuru, ariko nanone namwebwe mudukurikira mukatubaza ivya makuru bari karavugwa, namwebwe turabakengurukiye cane.